Pawulo yatanguye kuririmbira Imana aziriza gukurikira. Benasira sinibaza ko batanguye gusenga bazi yuko baza guheza bakoma amashi bigakunda. Bari baboshwe, bari kwiminyororo, amaguru n'amaboko kuko amaguru yabo ngo bayadobeje mu mpatane z'ibiti. Uviza ngo ntiwiba impatane zitandukanye zikuriko, ukumva ukuzitirirwa atari ukuzitirirwa kugukingirwa, ukubura huca gutandukanye kukuriko, kubura ingene ugenza bitandukanye bikuriko, imigozi y'imiryango ibyago byo mu miryango ikuriko bitandukanye biri wanyu. Utanguye umenga urahejeje niwiga rushikiye ugiye. Yesu adufashe cyane. Ibintu birabaho by'ibibazo bigoye, mugabo hariho isezerano rikomeye rivuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Duhagaze akanya gato mufise Bibiliya zanyu sanzurura zakozwe n'intumwa 16. Tugomba kwinjira mu isezerano mu izina rya Yesu. Haleluya. Abibuka ko Imana yigeze kumva amasengesho yabo turafise impamvu zo kudatinya. Haleluya. Ibindi zobikora Imana itaresha. Haleluya. Inzira gato zakozwe n'intumwa 16. Uramaze kubona ingene Imana igira neza. Reka ngo biwiriza ubusa kuzinduka kare bakaryama batevye, ubikundi bimuhera mu itiro. Nanjye mvuga nti twariwirije ubusa turabira cane, ubikundi bimuhera muri ruwanje. Haleluya. Murongo wa 23. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cane. Nawe abariwe atyo abashira mu nzu hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti, maze nko mu gicuku. Haleluya. Igicuku cy'igitangaza. Nko mu gicuku Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ca inyiganyiga cane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iratohoka. Haleluya. Sinibaza ko Pawulo yatanguye kuririmbira Imana aziriza gukurikira. Benasira sinibaza ko batanguye gusenga bazi yuko baza guheza bakoma amashi bigakunda. Bari baboshwe, bari kwiminyororo, amaguru n'amaboko kuko amaguru yabo ngo bayadobeje mu mpatane z'ibiti. Uviza ngo ntiwiba impatane zitandukanye zikuriko, ukumva ukuzitirirwa atari ukuzitirirwa kugukingirwa, ukubura huca gutandukanye kukuriko, kubura ingene ugenza bitandukanye bikuriko, imigozi y'imiryango ibyago byo mu miryango ikuriko bitandukanye biri wanyu. Utanguye umenga urahejeje niwiga rushikiye ugiye. Yesu adufashe cyane. Ibintu birabaho by'ibibazo bigoye, mugabo hariho isezerano rikomeye rivuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza, nawe uzompesha icubahiro. Mani habwe icubahiro cyane. Haleluya. Haleluya. Igihe twakira ijambo rivuga ngo aba hafi y'abamwambaza mu by'ukuri bose, urumva hano ho hatwereka ngo n'abamwambariza muri prison
arabumva, arabana nabo, nta hantu namwe atodusanga. Wa wundi yavuze ngo nakure atogukura, nta no kure atokugeza. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ntitugomba kwitera morale, oya, tugomba kwakira ibyo Imana yavuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu Bifilipi igice cya 4 tangurire mu cya 3 umurongo wa 1. Ibisigaye bene data munezerwe mu mwami wacu. Kubandikira bene ibyo nikundambira, kandi namwe kurabaremesha. Imana ihabwe icubahiro. Ibisigaye bene data munezerwe mu mwami wacu. Kubandikira bene ibyo nikundambira, kandi namwe kurabaremesha. Haleluya. Kubandikira bene ibyo by'uko mukwiye kunezerwa nikundambira. Jewe nagize ikibazo kare, abana banje nibo nashingiye intare. Bari bambwiye ko nabo bisonzesheje, ndabahamagara ni muzere dusengere hamwe ko mwisonzesheje nawe. Hanyuma ndabasangiza amajambo mvise mu mutima, naya nyene umuntu atagica afise. Yesu ashimwe cyane. Ndabwira jewe nagize ikibazo ndi jenyene, mbwira ariko ndasenga jenyene. Nibagije byoshoboka gute ngo umuntu ahora ashobora gutatsira Imana? Hahandi upfukamye canke ufashe umwanya ngo usenge, ntiwumve wumanganiwe mu kanwa ngo ubure ibyo uvuga. Hanyuma ndi muri ico kibazo numvise inyishu ije muri jewe y'ijambo ry'Imana ivuga ngo munezerwe. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Sanga nibyo nta muntu yoza araririmba atanezerewe yoba ariko aracura inimba. Erega ubu ndiko ndabibwira mwebwe, si ndiko ndabibwira abana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni gute vyokunda ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mbone mutazira Imana na Pawulo yoririmba muri prison. Mbega izi ndirimbo zituma iminyororo icika, zituma haza ububasha butigitisha isi, bugatigitisha ibohero, bugatigita murakumva. Gutigitisha iminyororo ikavutagurika n'ubundi bubasha. Haleluya. Somye mu jambo ry'Imana ndabona ahantu babaza Yesu ngo mbega wowe ubasha ukoresha ubupana he? Naho turafise uburenganzira, turafise umuhamagaro uvuga ngo mpamagara. Haleluya. Totora urugururirwa, saba urahabwa. Buriya bubasha buraza kuza, sinzi ibyo buza gukora mu buzima bwawe, mugabo buraza kuza. Niwakira umunezero w'Imana mu buzima bwawe. Uretse ko hari igihe abantu batamba, tugatamba nk'uko twatambye, ugaca usanga kuvuga isohoka ngaho n'uko uvugishije umenga wo mutabagura. Mbega none njye ntambi bari yahehe? Mbe urya munezero uba ari uwa hehe? Reka twakire umunezero uhoraho mu izina rya Yesu. Ndagomba kwirukana umwansi umwe yitwa ubwoba. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Imana ihabwe icubahiro cyane. Kenshi ubwoba honyene, ubwoba n'igihushane c'ukwizera nibwo butubuza umunezero, kandi sibwo bwonyene, nibwo butubuza n'ukwizera. Si cyo cyonyene, nibwo butubuza n'ukwizera, mugabo kumenya ko hariho Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro cyane. Imana ikomerwe amashyi menshi.
nkwifurire gutazira Imana kanyuma k'uyu mugoroba kagufasha iruhande y'ukunezererwa Imana no kuyinezereza ibintu bikwegereye bitava ku Mana bitora umurongo byubaha Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Iminyororo ikuri kwitagutegerezwa kujako itegerezwa gucika mu izina rya Yesu. Haleluya. Ari umugozi umwe gusa twemeye kutujako n'umugozi w'urukundo rwa Yesu. Oya ubwo nidushaka ko rutuvako turagomba ko rutwizingira ko gushika ibihe byose ariko yisigaye nicike mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Mana ihabwe icubahiro. Nibutse mwene data yamye arambwira ejo igikorwa yari arimo c'Imana agatega ubwoba kuko yazinduka n'imbwa zirahara. Ati rero mugabo mbonye nsubiye inyuma gahagarika iyo naringiye kangaha aciye senze candaza ndazibwira ndi nakadaje kuva uwo munsi ngo zica ziraheba kunerwa. Mana ishimwe. Barizera umurongo wa Bibiliya uvuga yuko ngo Imana yaremye umuntu aganza byose ngo ndavuga none uku kuganza kwagiye kwamvuye ko gute hanyuma ngo yibuka ko byose byononywe n'icaha wacasubira gusenga rero ayibwira ico gihe yasenga ngo Mana umbabarira ibyaha byose mugabo nzijya mudashobore kuzirengana kuko cyari igikorwa ashaka kubandanya kandi kimusaba kuzinduka izo mbwa zigiterana aho yazisanga. Ico nibutse cyane ijambo ry'Imana rivuga ngo umugororotsi azoshira ubwoba nk'intare. Yesu ashimwe cyane. Namubwiye ikintu bitwari biologique yuko igikoko cyose kitarya umuntu atagize ubwoba. Ubwo yuko ugize ubwoba ariho havuka muri wewe ivyitwa adrenaline bigatangura kuguhindura akamoto igikoko kikamoterwa yuko wewe urinjya zo kurya. Yashira twego urumva rero ugize ubwoba ngo ubuzibwiye ngo ndi pre kuri uditeguye kuri agenda kubwira rero n'ikindi gikoko kitarya ubutagize ubwoba ni Satani. Inshuro 360 je sindabisuzuma muri Bibiliya hariyo 65 hariyo ijambo rivuga ngo ntutinye. Abariko barabivuga bavuga bati nugira ngo umenye ko ku munsi hariho sekirite y'Imana hariho umutekano w'Imana ukubwira ati muri ibyo byose ntutinye. Mu buryo buboneka canke mu buryo bw'indoto ndamaze guhura n'ibigeragezo bya Satani mugabo igihe cyose nirutse wewe ntiyahagaze kunyirukako mugabo igihe nahagaze tugira duhure twe nawe ico gihe nawe yirutse. Ibibazo byawe uzoguma uvyirukanka ubihunga kugeza ryari. Hagarara ubitsinde mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Badufashe tutazira Imana. Ijambo ry'Imana n'iryo ntutinye unezerwe. Mashimwe nukuri ndaguteragiye nk'umunezero mu izina rya Yesu. Haleluya. Oh haleluya. Umuntu afise ubwoba ya ni ngorane ufise ubwoba ibintu byose birashobora kukurira birashobora kukugirira nabi. Hajya imbe birazi kwiruka gusumba inzoka ariko inzoka nta kindi ikora itera ubwoba imbeba igacijunja bikanga kwiva hiri gushika inzoka yikweze ikayiterera mu kanwa. Suko itazi kwiruka imbeba. Tuvuganye ibintu bibiri. Hagarika ubwoba wakire kuhaje wakire intege
wakira umunezero. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kura umubabaro mu mutima wawe. Amen. Urabizi ko kunezerwa ari shwa yawe. Urabizi ko kunezerwa ari uguhitamo kwawe. Genda ariko ndavyiga mu ntango z'agakiza, ndibuka ikintu canteye intege kwanka gushavura. Navuga ngo ashavura Satani araryoherwa kuko asanzwe ari vyo arondera. Mugabo nkanezerwa Yesu araryoherwa kuko asanzwe ari vyo arondera. Ndavuga ndanse gushavura Satani yo hava aryoherwa kandi Satani ndamwanga. Wowe uramukunda? Je ndamwanga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndamugwanye mfise n'inkomezi. Résistez lui. Amen. Yesu ashimwe. Mbere yitwa umwansi kandi yitwa umugwanizi. Uyo rero afise inshuti nyinshi. Muri zo harimo ibyaha, ingwara, amakuba, imibabaro ikuza muri wewe, intimba, akabonge, ibyakera bibi bikomere. Afite ibintu byinshi atuma mba nashaka kubandanya mvuga byinshi kubera ijambo ry'Imana riri hagije. Dushire ko dushima Imana. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye ngo ni nk'ikimungu mu magufa. Kandi umunezero uhoraho niwo nkomezi zacu. Haleluya. Uraza gusanga ahantu utari kuduga ushobora kuhaduga mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi wakira umunezero w'aka kagoroba gusa. Wakira utware n'iwawe uteragira. Yesu ashimwe. Mwene data yarandeye intege yabwiye ngo yari kwashinga inaye ngo wiwe munsi wiwe nta bintu bibi bashobora kumanika, nta bintu bisa nabi bashobora kumanika, nyegata n'amayinvitation y'ababuze abantu bashobora gushira habona. Kuko iwiwe nta kintu kibi gikwiye kuhaza. Ibitera umunezero nibyo bikwiye kuhaza. Imana ishimwe. Haleluya. Nagenda ubwira zungurutse bundi narasanzaje muri sari wacu ntibamenye igituma. Ndahindagura ingene ibintu byari bitonze ntibamenye igituma. Mugabo nariko ndazuragura ishimwe. Ndavuga ni ngomba kurondera ishimwe ahantu hose riri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ari ukuntu ubutebe bwari bwegeranije ndavuga ntoya ngira ndazishire kure na kure ndabibone ko ari hanini. Shimira Imana. Imana ishimwe. Merci Jésus. Cyubahiro ni icyawe. Dushimira Imana. Data mu izina rya Yesu. Inganji ni yawe. Ukuganza kose ni ukwawe. Turagushimiye rwose. Wowe utubwira ngo munezerwe, urazi ko impamvu zo kunezerwa zihari mwana. Kandi ijambo ryawe riratubwira ngo tunezererwe mu mwana. Turagushimiye kuko ibibero turiko bikomeye cyane. Kandi ukuboko kutuzigamye ukatugaburira ni ukwawe mwana. Turagushimiye yuko ugukiza kwawe kuri ku buzima bwacu. Haleluya. Wewe unatutunza, niwe ugenda uradukiza, niwe ugenda uratuvura, niwe ugenda uratugirira neza. Haleluya. 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 Turagushimiye cyane. Kano kanya mwizigirwa. Ishimwe ryawe nirikura ikintu cyose kitakuva ko mwana. Icyubahiro cyawe nicirukana ikintu cyose kitakuva ko mwana. Amen. Ndabwira ibintu byose ngo umwami araganje. Umwami Yesu Kristo araganje. Kiyaga ceceka.
ndabwira imyuka mibi ivugisha bene abo, ndabwira ibikorwa bibi imisozi yishize hejuru, ndabwira imyonga, ndabwira ibigoramye, ndabwira ibidunduri ngo nyubahire umwami ca bugufi mu izina rya Yesu, icyubahiro kiwe gishize hejuru. Oh Yesu we, inganji ni yawe, ntabwo bafise habe na gato, ntabwo bafise. Ndabwiye ibibi ngo vaho, izina ry'umwami Yesu rirakuruta, icyubahiro kiwe cyamamare. Haleluya. Mwami Yesu, ndasengera abavukanye mwami turi kumwe, ndasengera abavukanye mwami bafise ibibazo, bafise imitwaro, kubw'urukundo rwawe no kubw'ukugira neza kwawe, reka mwami ingogo ibari ku bitugu ivemo, kandi kubw'umusaraba wawe ndayivunaguye mwami. Ndasengera abantu bamaze mu gahazo mwami, k'ububi bw'umwansi, bamaze igihe mu gahazo, mu mitima yabo barushe bananiwe, mu miryango yabo barushe bananiwe, mu kubaho kwabo mu mibereho barushe bananiwe. Iyo ibambewe nturi Imana inanirwa gutunga abayo, iyo ibambewe nturi Imana inanirwa gutunganya imiryango, iyo ibambewe nturi Imana inanirwa kuruhurira abarushe, ahubwo ijambo ryawe rirabyemera yuko uruhurira abarushe mwami. Nicyo gituma mwami mu izina ryawe ryera ndabasengeye, ijambo ryawe rivuga ngo unezerewe nashime, kandi ngo ubabaye nasenge. Rero kano kanya ishimwe ryawe nyene ryamamare, ariko kandi ya mibabaro abantu bari bafise turayivunaguye mu izina rya Yesu, turayikuyeho mu izina rya Yesu, turayikuyeho mu izina rya Yesu. Umubabaro ngo uzokanyuka umunezero, uzohinduka umunezero, turatuye umunezero wawe mwami. Mwami uri Imana iruhura, uri Imana ikiza. Ndasengeye abantu bagwaye kubera ibihe bibi bamazemo igihe, bahindutse abagwaragurika, bahindutse bafise amaestoma agwaye, bahindutse abameneka imitwe, bahindutse abagwaye amaso, bahindutse abagwaye imigongo, bahindutse abagwaye imitsi, bahindutse abamerewe nabi uburyo butandukanye. Yesu, abantu amadiyabete yaduganye kubera ibihe bibi bariko baracamo, ndasengera abo bantu kano kanya ngo gukira kwawe kubazeko, amagara meza ava mu ijuru abazeko, urukundo rwa Yesu Kristo rubakoreko kubw'imbabazi zawe mwami. Ndasengera abantu mwami binjiranywe n'imyuka mibi kubera ibihe bibi by'imibabaro bamazemo igihe, n'amashavu maremare yabateye mwami Yesu Kristo. Reka ibyabateye iyo mibabaro, ibyabateye uko kwiheba, ibyabateye ayo mashavu bibura ububasha, umubabaro wabo uhinduka umunezero, mbere n'ibirengeye ibyahoraho. Yesu urabikora. Numva ntegerezwa kugwana n'inkomezi mbi z'umwansi zatumye ivyo bibi biremereye ku buzima bwa mwene data. Mwizigirwa Mana uhambaye, mu izina ryawe ryera ndatumye inkota y'ijambo ryawe kugira ngo uhindure ubusa ububasha bwose bwaremereje bene data, imibabaro n'amaganya mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakoretse mu bisekuruza, ibyakoretse mu miryango, ibyaha byabaremereye, iki gihe ndatuye umunezero uvuye mu mbabazi zawe. Numva ari umuntu nobwira ngo umuntu w'Imana ibintu ntibikomeye, ni Satani ariko aragutera ubwoba. Ibintu biroroshe kandi nyishira hari mu izina rya Yesu. Komera amashyi Imana yishimire.
si umwanya ariko nari kukuririmbira kakaririmbuka kumva nk'ubutumwa bwabo ngo kera Yesu akiri mw'isi yariko aragendana n'abantu biwe ibipfunda yisuka mu bwato ngo bwariko buruzura abantu baratakamba baravuga ngo ntubabaye ko turiko turahora bwana we yikangu acecekesha dabo abanza guhoza ikiyaga n'umuyaga haleluya ababwira ati ko none ko ikimutizeye ivyo sivyo shaka gushikira gusa ubwo ndashaka gushikira ya majambo yandi ari muri iyo ndirimbo ngo Yesu singifise ubwoba kuko hari agacerere Imana ihabwa icubahiro umbabarira ukwizera guke kwatumye ngira ubwoba igihe Yesu akoze ivyo byari bigaragaye yuko abantu barabishije amaso batari biyumviriye ibintu bishobora gukoreka mu kanya gato amazi yarafashe umwanya wo kuzura ubwato ariko nta mwanya byatwaye ngo byose bihere mu kanya gato avuze gusa byose birakoreka wakira igitangaza mu izina rya Yesu idi amen idi amen ibyatwaye igihe byiyubaka biba bibi niwakira igihe cyo gusenyuka kwabyo urakoze mwana shimwe ni iryawe inganji ni iyawe turakuvugirije impundu y'ishimwe kubera umwanya ako ndagutumiye genda ubandaniririzemo Imana iguhezagire cyane